Jaden. Naam. Biri gute kuno musi wazindushe wicaye ngaho? Sha kweri je nyene jibi ntemeze neza nta ngorane nyene usivye yuko mpuriye naho nyene je nta ngorane mfise kweri. None nawe vyifashe gute? Naje bimeze neza. Okay wenda mva ko nevyiza none ko mbona uzindutse wambaye neza ugiye he? Naho ngiye gutora amahera. Hehe none sister? Nuko umubosi ari hano Jaden. Okay sawa wegenda but take care. So bro, me wanna back home. There's no problem, so about the way. Tuzoba dutandukanye ku mubiri gusa. Ariko ku mutima tuzoguma turi kumwe. Okay bro, there's no problem. You go there, but I think one day you will get the new life and the good life, man. There's no problem. But I think one day I'll get you. Okay, thank you for that. Ariko kandi ngoma ndagusigira aka kantu. Ugafise tuzoba turi kumwe. Gosbet, urakoze cyane. Hama jewe reka ndakure kugende, ndizera tuzosubira kubonana. Gosbet, Yes. uzirondera uronka. Nawe uzugira ubuzima bwiza. Sawa urakoze mvandimwe. Nawe kandi.
kintu mwumvise Ego twacumbise. bahungu habwo ico mbona cyo cota hano ni hari sawa utahe Boss, kuriya diri twariko abanyeshuri bavyivanzemo. Ubona tubakorera iki? Icyo musanzwe mukorera abandi murakizi. But keep on that mission. Yes, okay. Okay. Boss, umwe wari wadutumye. Ubu turamufise. Tumukorera iki? You do very well. But nimutware handi twamaduhurira. Kandi murabe neza mu byo mwakoze. Ntimusigeho ikimenyetso na kimwe cyotuma mission yacu iferinga. Dori, reka tubikore. Mbega abasha ko hageze amasaha sita ataraza byoba byamugendeye gute? Amafaranga yayabuze cyane. Ariko reka ndamurindire kuko sister ntiyahora ateba.
kuri WhatsApp yawe hari video nakurungikiye. Okay sawa reka ndayirabe. Sister, bamufashe? Kubera iki bamufashe? Hoho bano bantu bo bari bande mbona ngaha? Oya, kubera iki bamufashe? Bano bantu hoho ni bande? Kubera iki? Musore, video ndazi wayibonye. Ego. But who are you? Kumenya sico cy'ingenzi. Ahubwo igihari nukoza n'amafaranga ngana ni miliyoni 15. Kandi nyuma y'iminota 30 tutarayashikana. Sister wazo bari umupfu. Amahera ariho none ushaka ko ndayatwara? Ngo ku musozi wa Kawuji Mountain. Nakurungikiye map yawo uza kuzubona. Yes, I'm coming. But don't touch her.
Chamura. The sisters did. Okay, I do as you say. Rero igihari komeza urugendo. Aro boss. Wamukobwa twamushikanye hahandi. You do very well. Nimugumaho nyene ndaje. Sawa.
Basore. Yes sir. Mwakoze akazi keza cyane. Ndibaza aho mutera amafaranga murahazi. Yes sir. Igisigaye nuko mujya gutera amafaranga yanyu. Hello boss. Basore. Akazi karatanguye. Munyaruke munsange hahandi. Sawa sawa turaje turi hafi yawe. Okay. Basore. Kwagi. Chati. Yes mkuu. Hawandi wasigaye inyuma. Nobody. Oh, that's right. Guys, there's no time to lose. Yes of course. But boss, what do you want? Guys, the game is the start. Follow me. Hello? Jaden. Ndakurungikiye location ya hano duherereye. Inyuma y'iminota 2 utarashika. Mushika wazo wari umupfu. Yes, I'm coming.
wanna back home. There's no problem, so about the way. Tuzoba dutandukanye ku mubiri gusa, ariko ku mutima tuzoguma turi kumwe. Guzbet, Yes, uzirondera uronka. nawe uzugira ubuzima bwiza. Sawa urakoze mvandimwe. Nawe kandi. It was you! Yes, it was me. But your game's over.
urinde kubereka indi ngaha. Musore, kuba uri kurambaza uwo ndiwe ndagutahura, kuko igihe umaze uri muri koma ni igihe kitari gito cyane. Koma? Jewe? Ntibigutangaze kubona wumvise ko wari muri koma, kuko je ndakubona wari wapfuye mu bisanzwe. Cyane nivire mu ipoli mvuye kwironderera udukwi, nibona kubona ujyane kweri ubuzima bwawe buri mu ngorane, bumeze nabi cyane. No kubona muri mwanya uri kurahumeka ni ububasha bw'Imana, naho iwawe hari haheze kweri. It was you! Yes, it was me. But your game's over. Mugenzi, warakoze kumfasha cyane. Zukuri hajya ndakubwire uko byangendekeye. Bashimuse mushiki wanje. Kandi nanje hari habuze gato kugira ngo banyice. Ariko ikintu cyambabaje nuko naje guhemukirwa n'inshuti yanje magara. Ntegeza gukora ibishoboka byose mpaka ngaruye mushiki wanje. Igikuru sukihorera mugenzi. Ikingenzi nuko umanzi ukabona yuko watoye imitendo kamera neza. Ibisigaye byose bizogenda neza. Rero mugenzi, jewe izina ryanje nitwa Jaden. None wewe woba witwa nde? Mvuze n'izina ryiza kweri. Je nanje ku mazina banyita Ujingi. Ayo niyo mazina yiwanje. Oh. Kumbe witwa Ujingi? Byukuri ufise izina ryiza, none iryo zina ryawe ryo barisobanuye iki? Mugenzi, siguro nzoyiguha. Ikingenzi nuko umanzi ukabona yuko warose kuvuga ati nyene wakize neza, umeze neza, ibisigaye byose tuzobijamwo, turangene bigenda. Hama insiguro y'iryo zina uzoribona, nzobikubwira nta nakimwe. Kandi cyo no gusaba ni kimwe. Ntuzi ukora ikosa uve ngaho uzi kutarakira neza. Kandi uzugenda utambwiye. Wana watswe gupfira ahantu hari atamuntu numwe yari kugufasha. Reba bisaba mu kuva ngaha ntazosubire kubikosa nk'iryabaye. Mu kugenda uzombwire. Oke sawa, reka nduhuke kuko numva n'umutumereye nabi. Okay, reka wenda kure kuruhuke nta ngorane. Chati. Yes, boss. Mbona mmekuja wachache, wengine wako wapi? Boss, wengine wameshaenda kwenye security. Wow. That is good. Na nyie wawili ingieni security. Chati. Cha kufanya najua na wewe unakijua. Of course.
Bujingi, cambere manjije kugushimira uburyo wangiriye neza, uburyo wabanye nanje, ubwo nari mfise ibibazo wewe waraje uramfasha umba hafi, waramvuye unkorera ibintu byinshi cyane. Bujingi, rero muri kano kanya simfise ivyo noguha, ariko Imana yonyene ize byose izi bikwibukireko. Bujingi, je nafashe decision ko ngomba kugenda gutabara mushikanje, kuko sinshobora kubaho ntari kumwe nawe, kuko mushikanje ariwe mwana wenyene papa yansigiye. Bujingi, je ndazi ko atari decision nziza nafashe, ariko ngomba kubikora. Umbabarire cyane, kandi umbabarire cyane inshuti. By JD.
Chati, Yes boss. naona umefanya kazi nzuri sana. Yes boss. Chati, Yes boss. kapeleke huu mchafu kaufungie huko. Ya, nakuelewa sana. Chati, umemaliza maagizo? Boss. Kazi imekamilika. Guy, you kill him. Boss. Hapana. Who are you? You want to know me? Of course. Kama mnataka kunijua, is the time.
Where is my sister? Your sister's dead. But why? Why did you kill her? Why you killed my sister? Tell me! Why?